Bwana asifiwe sana. Haleluya. Okay. Dimanche iheze twarize ijambo rivuga ngo twatewe kugira ngo twame ivyamwa canke twatewe, nous avons été plantés pour porter des fruits. Twatewe kugira ngo twame ivyamwa, niryo jambo twize ku munsi wa Mungu. Ako uyu munsi ndashaka kuvuga ku rindi jambo riza kudufasha kumenya ibintu bifatika bishobora gutuma ubuzima bwacu buja kure canke bushobora kuja imbere. Ndizera ntakekeranya yuko Imana yaturemye ifise umugambi mwiza ku buzima bwacu. Mwihangane nubwo hashushe ku bamwe bamwe, mwihangane gose. Imana iklimatize hano hantu mu izina rya Yesu Kristo, akayaga kabaze ko iyo muko muragira gutya jenshi bica bintera presso. Imisi yose yo mushushe ca numva ashaka guheza message. Rero Imana ibampera akayaga mu izina rya Yesu Kristo. Twese Imana yarafise ico yahamagara ubuzima bwacu, ibikomeye yarabitumenyesheje mu ijambo ryayo. Bamwe umunsi twakizwa canke mu rugendo rwacu rwo kujana n'Imana, ndizera ntakekeranya yuko biba mu bintu bito canke binini, umuntu wese Imana yaramuhamagaye kandi mufise ko umugambi ukomeye, ishaka gukoresha ubuzima bwawe, ishaka yukuba umugisha kuri famiye yawe, ku gihugu cawe, muri miliyo yawe usanzwe ubayemwo. Imana yaraduhamagaye igomba kugira ico ikoresha ubuzima bwacu. Ariko kandi ico nshaka gushimikira ko uyu munsi nuko nasanze muri urwo rugendo rwo kuba abantu badasanzwe no kuba umugisha no gukoreshwa iby'ubuhizi mu buzima bwacu, yo kubera umugisha abana bacu canke ingo zacu canke imiryango yacu ya hafi canke ya kure, ikintu kenshi gishika mu buzima bwacu nuko Satani araza kitambika mu nzira kugira ngo atubuze kuba ico Imana igomba yuko tuba. Muri kino gitondo ndagomba kuvuga ngo ntihagagire ikintu na kimwe kikubuza kuba ico Imana yaguhamagariye kuba mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe mu buzima bwacu tuba dufise urugendo, rero turiko turafata, urafise umuvuduko, urafise aho uri kuragenda, urafise ico usengera, urafise ikibira mu mutima wawe, kuko mpwemu w'Imana yarakigushizemwo, abantu barakikubonye ko, abandi barakuvugishijwe ko, nawe mu mutima wawe ni amen. Urumva ko ico kintu Imana yagihamagara ubuzima bwawe, urumva yuko uri umuntu adasanzwe. Ariko muri urwo rugendo rwawe, muri iyo parcours yawe, Satani akagerageza rimwe na rimwe gusambura ubuzima bwawe. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ngo, ndashaka guhagarara ku ijambo rivuga ngo, byananiye gutora titre kandi nkuko bisanzwe, ariko kandi ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo ivyo tubayemwo, ibigize amasaha 28 yacu bishobora kwica ubuzima bwacu bwose. Ntibisaba igihe kirekire kugira ngo upfube canke wononekare, ariko bisaba amasaha 28 kugira ngo Satani ahangane canke agerageze kuzibira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Bwana asifiwe sana. Amasaha yacu 28, umunsi wacu ingene usa, umunsi wacu ingene umeze, birafise akamaro gakomeye ku bijanye n'ico tuzoba ejo. Uyu munsi rero nshaka guhagarara ku kintu kidasanzwe, ariko kandi kiri mu bintu bisanzwe by'ubuzima bwacu. Ico nshaka guhagarara kuno munsi, ndashaka kuvuga ngo turi vyaremwe bigizwe n'ico no kwita imigenzo. Turi vyaremwe bigizwe n'akamenyero. Umuntu wese arafise ivyo amenyereye, umuntu wese arafise uko abayeho, umuntu wese arafise igene umunsi wiwe ugenda, umuntu wese muri mwebwe ngayaje ngaha arafise ama habitude yiwe. Guhera mu gatondo gushika mu ijoro ushobora gusanga ubuzima bwawe ufise ukuntu ubayeho, ufise ivyo ukora bisa kwa kundi. Rero uyu munsi muri kino cigwa ndaza kugerageza kuvuga ku tuntu twinshi dushobora kuba tugize imibereho yacu, ingene dusanzwe tumeze, ingeso zacu canke habitude zacu. Mu Kirundi ndibaza yuko ijambo ryiza risobanura habitude ni ijambo ryitwa akamenyero, ivyo tumenyereye, apana imigenzo, kuko imigenzo noca ndayita imico canke ishobora kuba imigenzo, ariko ivyo tumenyereye, akamenyere, ivyo tubayemo. Mbere baravuga ngo akamenyere. Akamenyere nico? N'akamenyero. Ko mutavuga? Kakabana mu gisagara, akamenyero. Bwira mu micano uti akamenyero. Ivyo umenyereye, mumbarira uti ivyo umenyereye.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Rero akamenyero, ibyo tumenyereye ni ibintu byo mu buzima bwacu bwa misi yose. Mfata akarorero. Uravyuka mu gatondo ugatanguza ukuguru kwa gauche canke kwa droite, sinzi ingene uryama, sinzi n'ukuguru utanguza gushira hasi uko ariko, ukavyuka. Hari abavyuka kuruse ya mbere bakora baja muri toilette, hari abavyuka kuruse ya mbere bakora baja gufata douche, hari abavyuka kuruse ya mbere bakora baranywa amazi. Sivyo? Ukabaho ubwo buryo, ukavyuka, ukanywa amazi, ukoga, ukagenda. Usanga ubuzima bwacu bugizwe n'akamenyero kugeza ku mugoroba. Umunsi wawe urafise ibintu vyama bigenda bigaruka, vyama bigenda bigaruka, vyama bigenda bigaruka, vyama bigenda bigaruka. Nuno munsi benshi mukuza ngaha mwakoze vya bindi. Wavyutse mu gatondo, bamwe bacagura impuzu mu gatondo kuko babwiye kuzicagura kwa gatandatu mwijoro, ntashobora kumenya ico azokwambara dimanche. Birasaba yuko haba ari dimanche mu gatondo kugira yumve ingene amerewe, aca amenya impuzu aza kwambara. Hari uwundi azitora mercredi, wari uzi ivyo uzokwambara dimanche, nta kiguhindurira kiretse umukozi yayituriye, aho ribara rica ribibara no gusiba wosiba, kuko kuva mercredi urazi ko uzoba wambaye ca gitenge, wambaye. Rero usanga ubuzima bwacu ukuntu tubayeho dufise vya bindi nyene bica bigira ico twita akamenyero canke routine. Ubiravye bene ivyo bintu bigize umunsi wacu canke bigize amasaha 24 yacu, ni ibintu rimwe na rimwe usanga tutaniyumvira kuko tellement byaramaze kuba mu mico yacu, mu mibereho yacu, mu kuntu tubayeho, ukuntu dukora, ukuntu tugenda, ukuntu tugira gute. Ariko ndashaka kuvuga ngo ivyo dufise habitude z'ubuzima bwacu ni kimwe mu bintu bituma ico uzoba ejo canke hirya y'ejo gihagaze muri habitude zawe. Mu yandi majambo, ico uriko urakora uyu munsi nico kidetermina ico uzoba uri mu myaka 5. Rero utabaye maso canke utabereye maso imibereho yawe canke akamenyero kawe, urashobora gusanga ufise indoto zikomeye kandi usengera ibintu bikomeye, ufise ivyipfuzo vyiza vy'ivyo ushaka gushikako, ariko ukazogira isanganya ryo kutabishikako kuko mu kamenyero kawe nta kintu na kimwe kigutegura kuba cakindi uri kurasengera mu myaka 5. Hari igihe usanga ivyo dusengera bitandukanye n'ivyo tubayeho, ugasanga turi contradictoire, ubuzima bwacu burimo igihushanya kuko ivyo dushaka gushikako biratandukanye n'ivyo tubayeho mu masaha 28 yacu. Rero bwa bundi ingene mbayeho uyu munsi, ingene umunsi wanje usa, ni ikintu gikomeye ngomba guha agaciro kuko umunsi wanje w'ejo, indwi yanje iri determina kuri kazoza kanje. Ico nshaka ko uyu munsi rero mumpa amatwi n'imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu, nuko kimwe mu bintu uyu munsi nshaka gushimikirako, nuko nasanze abantu benshi babayeho mu buzima bw'amaesheke, bagize ubuzima bwo kunanirwa, ntibashika ku byo bashaka, ntibashika ku iterambere bipfuza, ntibashika ku kuroranirwa bashaka, ntibashika kuri ya victoire bashaka. Ariko ikibatuma badashika kuri vya bindi bipfuza kandi basengera, si uko Imana itabashigikiye, ariko nuko mu masaha 28 yawe niho upfira. Nico gituma inyuma y'igihe uba umuntu ababaye, afise agahinda mu mutima, ari frustre mu buzima kuko atana ari mwashika kuca ashaka, kuko quelque part apfira muri processus igizwe n'amasaha 28 y'ubuzima bwawe. Nico gituma shaka uyu munsi ko wiyumvira ku masaha 28 yawe, umunsi wawe usa gute. Usomye mu Bikorinto ba mbere, uradusomera mu Bikorinto ba mbere igice ca 20, igice ca 11 ku murongo wa 28. Abikorinto ba mbere igice ca 11 ku murongo wa 28. 1 Corinthiens 11:28 havuga gute? Ariko umuntu wese yibaze uko ameze, abone kujya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe. Mbere ko uyo muntu umenga mikrofone we ntivuga, ereza umaka afise ijwi rininiya. Bona sifesa
mu gifaransa muri Bible du Semeur baravuga ngo chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ahandi mu yandi babiri bavuga ngo examine toi-même. Iri ni ijambo kenshi abantu bakunda gukoresha iyo bariko baraja mu isangira ryeranda, iyo tubwira abantu n'igihe Paulo yandikira ijambo yandika abwira abantu baza ku ruhimbi rw'umwami canke kwisangira ryeranda, ababwira ngo nimwisuzume ubwanyu, mumaze kwisuzuma mubone gufata kuri ico gikombe, mubone gufata no kuri uwo mutsima. Ni ijambo kenshi rero abantu bakunda kuvuga ku buryo usanga n'amashengero amwamwe iyo bateguza abantu kuzoza kwisangira ryera bigomba kuvugwa kare, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'abantu iminsi yo kuja kwisangira ryera, iminsi yo kuja ku ruhimbi rw'umwami canke yo kumanyura umutsima, nico gihe biyeza kandi bitegura neza cane, kuko umenga hariho evenement iri kiraza imbere. Ariko ico kintu je ntaco nemera, kuko sinemera cane yuko umuntu w'Imana agomba kwitunganya juste kubera giraze kuri Sainte Seine, ariko twahamagariwe kubaho ubuzima bwo kwezwa. Yesu ashimwe cane. Iyo niyo nyifato, niyo eta y'umutima wacu iri permanent, nico twaspihako, nico twifuza, niko dushaka gusa. Si ibintu dukorera iminsi mikuru canke ama evenement, ariko igomba kuba inyifato kandi nibwo buzima Yesu yaduhamagariye. Yesu ashimwe cane. Rero uyu murongo hamwe n'uyundi murongo uri mu Bikorinto ba kabiri igice ca 13 ku murongo wa 5 naho haratubwira ngo mwisuzume, naba ari mwebwe mwisuzuma. Uruhara rwo kwisuzuma, uruhara rwo kwiraba, uruhara rwo kwisubiramwo ukiraba ingendo zawe, ingendo umunsi wawe usa, ingendo ubuzima bwawe busa, ingendo urugendo rwawe rusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naba ari mwebwe mwisuzuma. Rero je na wewe Imana iduhamagarira kwisuzuma, kuko iyo ufise umuco wo kwisuzuma witora hakiri kare amakosa, hama iyo umaze kwitora hakiri kare amakosa urayihana, ugatabaza Imana, ukarondera ubufasha, ukarondera kubohoka ico kintu. Ariko kandi iyo uri umuntu wisuzuma, iyo uri umuntu ufise umuco mwiza wo kwisuzuma, biguha hakiri kare kumenya ibitagenda neza mu buzima bwawe. Kandi iyo bikubereye uko, biguha amahirwe mu rugendo rwawe rw'agakiza, biguha amahirwe yo kuzobona ku munsi uko imyaka igenda, uko igihe kigenda, ucika umuntu yihuta gutorera hafi ikibazo c'ikibazo ufise, inyishu y'ikibazo ufise uyitora hakiri kare, kuko nturindira umwaka canke igihe kirekire kugira ngo ubone yuko mu nyifato canke mu kamenyero kawe ufise ibintu bimwe bimwe bidatomoye. Yesu ashimwe cane. Amen. Bwira umwicanyi uti naba ari wewe wisuzuma. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Iki rero kiradufasha. Ni responsabilité yanje kwisuzuma, n'uruhara rwawe kwisuzuma, kugira ngo turabe yuko mu kamenyero kacu tudafise ibintu bimwe bimwe bitari vyo bishobora kutwononera, canke bishobora kuducereza, canke bishobora kudusambura, naho amasengesho no kwizera kwacu ari uko ibintu bihambaye, ariko ukazopfa uri wa muntu vya bintu bihambaye adashobora kubishikako, kuko mu buzima bwawe utisuzumye mu mwanya muto ngo urabe ingene uhagaze. Nimba unyumva uvuga uti amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Rero akamenyero, ikintu ca mbere nshaka kuvuga kandi nshaka gushimikira ko muraza ko nshaka kufise byinshi nshaka kubabarira kuri uyu munsi. Akamenyero canke habitude, akamenyero ni ikintu kiva muri vya bintu dukora iminsi yose. Uko ikintu urushiriza kugikora iminsi yose, kizogenda cinjira mu kamenyero kawe, kizogenda gicika habitude zawe, kiba mu mibereho yawe ya minsi yose. Ariko akamenyero ni ikintu uko kibamwo kigenda kirushiriza. Icaha ushobora kukibamwo, uko urushiriza kukibamwo cane kigenda kikubera akamenyero. Ivyaha bimwe bikanashika n'ahantu bicika n'imiyororo, bigacika addiction canke addiction, canke bigacika imigozi n'iminyororo, ukamera nk'uhezeyo. Uravyumva? Ariko si ivyaha gusa uyu munsi shaka kuvuga. Uyu munsi sishaka cane guhagarara ku caha, ariko ndashaka no guhagarara no ku bintu atari ivyaha. Bibiliya itita ivyaha kumbure, ariko kandi biri mu kamenyero kacu, ariko kuko twamenyereye kubibamo no kubitambukiramwo,
byamaze gucika nk'umugenzo wacu, ni ibintu udashobora kuduhindura. Rero icyo nshaka kuvuga ngo ibyo twita akamenyero canke habitude, kenshi ni ibintu bimwe bimwe tunabikora tutabizi kuko twarabibayemo cyane. Mu bisanzwe habitude ni ikintu cidevelopa mu buzima bwacu kuva tukiri abana batoya. Ahanini akamenyero kava mu mico y'iwacu canke imigenzo y'iwacu, culture y'iwacu. Hari ukuntu wakuze iwanyu, hari ukuntu iwanyu bakubwiye kuva kera ukiri umwana mutoya ntuzohora ufungura mu mihana. Ni bandi wabo babagiye kudafungura mu mihana, kudapfa gufungura, kudapfa gukemesha. Uravyumva ugashika no mu muhana bahoya ngo tugaburiye ngo yangu ndahaze. Uravyumva kuko barakubujije. Uravyumva umugenzo canke akamenyero ni ikintu kivuka, ni ikintu kiza turi batoya bivaye n'ukuntu twarezwe. Hari ukuntu mwakuze iwanyu, hari ukuntu papa wawe na mama wawe bavuga, hari ibintu bagukubitira bakubwira ati ibi ni bibi, hari ukuntu bakwigishije uvyutse yuko uvyuka usasa igitanda, naho bamwe mumaze gukura mutaka igisasa, ariko kamembe bari barabikwigishije ukavyuka usasa igitanda. Hari ukuntu bakwigishije yuko aho wafunguriye utegezwa kuhahanagura, hari ukuntu bakwigishije ingene ugomba gupanga ibintu. Iyo wakuriye mu muryango kenshi usanga ibintu by'urutonde byarakarigwa. Hariho amahirwe menshi yuko mu buzima bwawe mu gukura uzokwisanga uri umuntu ibintu bipanze neza, kuko wakuriye muri famille iri structurée kandi uri muri famille ikunda gushiraho urutonde. Ariko nimba wakuriye iwanyu muri abantu bakagajagari, ubona papa wawe ashika kubitikira aho tugujya igakorokera hariya muri salo, mama wawe agashiterera isakoshi hajya, ugasanga iminsi yose imbere yo kuja kuryama hama hariho amatangazo aho umwe wese abaza ngo telefone yanje iri hehe, ubundi kirato canje kiri hehe. Iminsi yose ijoro ryanyu rigaherera mu matangazo. Abana bariko barakurira muri ayo matangazo nabo ntibizogutangaza, nabo nibatanga amatangazo nibamara kugira ingo zabo, kuko ivyo nivyo biri normal. Nukuvuga ngo bicika umuco bikaba gucyonye. Nimba wakuze mu nzi wanya abantu bavugira hejuru, uravyumva bashika hari abantu menga bari ku isoko canke ukamenga nyene n'abantu nyene bakorera mu isoko. Muze mubira abantu kenshi bakorera ahantu ho mu masoko bafise volume nini, uravyumva usanga bavugira hejuru cane kuko nyene amabara abantu bari mu gwamo. Uravyumva iyo wakuriye mu nzu hama hari ugwamo Isidore ngororera koropigi gikoropesho. Uravyumva iyo wakuriye ahantu papa na mama bavuga gutya abantu bose bakamera gutyo onya, na wewe uzosanga na wewe volume nto yitabaho ibintu byose. So ahuza rero kumenyera akamenyero ufise canke imico yiwanyu, uyimenya utanguye kuja mu bandi ukabona bo bavugira hasi. Ugaca utangura kuvuga yuko bafise imico mibi kuko bavugira hasi canke bavugira hejuru bivanye n'ico wewe wita ciza, kuko umuntu yita ciza ico yakuza abona. Sivyo? Barizo mico ntiwanyu bimeze gute? Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hariho abantu usanga abavyeyi babashize mu gikoni hakiri kare, umwana akiga kugira ibintu byo mu gikoni. Hariho n'abandi iwanyu wakuze winjiye mu gikoni bagutera igikombe kuko bazi kuwucusha, barakwirukana. Birashoboka yuko umwe muri abo bana azokura kundi byo guteka kandi abizi, akabimenya akiri mutoya, hamundi birashoboka yuko azogira na mariage atazi guteka. Vyose akamenyero ka home. Rero mugomba kumenya mwebwe murera abana, abavyeyi muri ngaha, Bwana sifiwe sana. Mugomba kumenya yuko bajya abana muri ko murarera bari mu mazu yanyu, mugomba kumenya yuko ico bazovamwo kiri determine n'ivyo muri ko murabamenyereza uyu munsi. Kuko umuco canke umugenzo umuntu awigira iwabo abonye ivy'iwabo baha agaciro. Nico gituma nk'abavyeyi mugomba kuvaloriza, mugomba guha agaciro, kandi mugomba kwexamina, mugomba kwisuzuma, mbega nigiki nkorera abana banje, mbega nigiki ndiko ndatahuza abana banje, mbega niyihe nzira ndiko ndabacishamwo, mbega nikihe ndiko ndabereka. Kuko bavyeyi, uwo mwana uri kurarera, uwo mukobwa wawe uri kurarera umugore w'uwundi mugabo, wa muvyeyi uri kurarera umuhungu uri kurarera umugabo w'umugore azovuka.
rero uyu munsi ushobora kumugira umugabo w'igipfu cyangwa ukamugira umugore w'igipfu bivaye n'ibyo ukora mukorera uyu munsi. Nico gituma iyo turera abana tutagomba kurerera abana muri emotion na faiblesse y'ubuvyeyi, ariko tugomba kurerera abana bacu mu vy'Imana yemera mu vy'ukuri, kuko turiko turabagira ico bazovamwo ejo. Ejo nibabona ari karahukana canke ariko yubaka nabi, rimwe na rimwe igice kinini yakwijana uzosanga nawe nk'umuvyeyi warabigizemo uruhara, kuko utigeze uha agaciro education uri kuramuha, kuko utigeze umenya yuko uri kurarerera uzosohoka akava mu nzu yawe. Nico gituma education yacu nk'abakristo igomba kuba indero iri objective. Tugomba kurera nk'abantu baza aho bariko baravana abana. Ivyo bintu by'abana kwiriza ugacuheba ibintu byose, uri kuramurera nabi, uri kuramwica, ngo ni igikino mwima, je nabuze byose, ukamuha byose, ukamurera uko realite y'ubuzima itameze, ejo azosohoka azova mu nzu yawe, ariko kandi azosohoka ari demuni, atari ekipe, ari empty, adashobora guhangana na realite y'ubuzima, akubitike hanze, ibintu byose bigire nabi, azokwamagaruka kukuraba we mama wiwe, ariko ntacu uzoshobora kumufasha kuko azoba ari trop tard, kuko ico utari kurakora uyu munsi ntacu uzokora ejo, kuko mu kamenyero k'umuntu niho hari réussite yiwe canke yari échec yiwe, biri configuré depuis le départ. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana rikatubwira rero ngo mwisuzume. Abavyeyi benshi abana banyu bahora babakemesha. Hari igihe umwana akumaramaza mu bandi bantu ugashaka kwikarisha. Kwishi, Cedric, reka ivyo bintu. Cedric, reka. Cedric, muramukisha kuba ukujyo. Cedric, muramutse muraba. Cedric, reka ivyo bintu. Cedric, akagukemesha, umuvyeyi ukabona isoni zamwishe, umuvyeyi ukabona umenga ashaka gusova situation. Maramara neza. Cedric ntibamukosorera mu bashitsi, bamukosorera muhira. Uri kuranyereka yuko ivyo uri kuramubarira, uri kubimubwira kubera uri muri presence yanje, ntavyo usanzwe umubwira. Ariko aragaragaza faiblesse na manque ya autorité ufise nk'umuvyeyi, ni gutya ariko arakunanira, ni gutya azonanira n'igihugu. Akamenyero rero n'ivyo bintu mu buzima bwacu biza kuva mu mibereho yacu. Ibice bishika 90% y'ibintu dukora iminsi yose usanga ari ibintu dukora tutiyumviriye. Uravyumva? Example, mwese muramuza kuri live center kuko ntimuba ngaha. Ariko biravyo wosanga dimanche mwese ngene muza ngaha, yanzira wamucamo ni yayindi. Uravyumva? Uragenda ugakatira gutya, ugaca kuri Nuzenya, ukaduga kuri Mercedes officier, ukinjira na Muyinga, ukaza ukabandanya. Hari amayira menshi yo kuza muri live center, ariko sans le savoir urafise inzira wamufata. Niyo nzira, hari inzira wamufata ugiye ku kazi, hari inzira wamufata uja ku ishuri, siyo yonye ni hari. Ariko byaramaze kukujamwo no kubaza ngo kubera kuca ngaha ntavyuzi urahaca. Uravyumva? Hari abantu muri mwebwe bama bambaye za mpuzu nyene kandi bafise nyinshi. Ariko iyo mpuzu yarakugiyemwo ayo makuru yaragufrapa, niyo ugiye kugura impuzu wamugura izisa. Kubera muri wewe, muri routine yawe urakunda bleu. Urakunda bleu. Abantu bama bakubona muri bleu. Ibintu byose biragute nta changement ibaho, kuko niyo ugiye gucagura bakwaje ngo mbekwe kugura impuzu zisa gutya imisi yose. Rimwe na rimwe usanga utazi n'igituma, kuko byaramaze kuba mu mizi yawe, ni kuhema, ni kumeze, usanga utavyimvira ko uravyumva, kuko byaramaze kwinjira muri routine yiwawe. Uravyumva? Benshi ngaha muri mwege murafise intebe mwicara ko muhira. Twe muhira duhora duharira, umuntu wese arazi intebe y'uwundi. Uravyumva? Nshitse wosanga wohaguruka, uravyumva ukambisa mu ntebe yanje, kuko naho byanditse kari gwanja ko niyo nkunda kwicara, nawe urafise aho ukunda kwicara. Usanga umuntu wese ngaha muri mwege arafise itasa nyweramwo. Uravyumva? Usanga umuntu muri mwese ngaha anya arafise intebe yicaramwo, umuntu wese arafise. Uravyumva? N'uwinjira muri dushe bwa mbere n'ubwa kabiri, mutarinze muragira programme y'uwinjira muri dushe bwa mbere n'ubwa kabiri. N'ababa mwisite musohoka mu madushe yo hanze, murazi yuko Jacqueline yinjira ubwa mbere, Ezekiel akinjira ubwa kabiri. Uravyumva? Hama Eric wewe ntiyoga. Uravyumva?
nivyo uko urumva. Donc ni ibintu bisanzwe biri muri ubwo buzima bwa gucyonye, uravyumva. Usanga rero biri uko rero iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mwisuzume, bagusuzuma muri ivyo bintu bigize imibereho yacu ya misi yose, mbega nibihe bishobora kuba ari intambamyi kuco ndiko ndatumbera, kuco Imana yahamagara ubuzima bwanje, kuco ndiko ndasengera, kuco nshaka kushikako. Kuko nutakosora muri iyo mibereho yawe ya misi yose, biragoye yuko inyuma y'igihe kirekire ico utabivye ntaco uzokwimbura naho wogisengera cane. Hari ibintu byinshi mu buzima Imana iduhera ubuntu tutanabisengeye, ivyo bibaho. Ariko ibintu byinshi bigize ubuzima bwacu bigizwe n'ivyo twabivye n'ivyo tuzokwimbura. Nico gice kinini kigize ubuzima bwacu. Ntibisobanura ko iminsi yose ivyo dushikako bigomba kudepanda kuri ico, ariko igice kinini c'ubuzima bwacu bugizwe n'iyo mibereho yacu ya misi yose. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero nimba Imana yambwiye ngo genda muri sud, hajya ni muri sud, bamwe ndazi ko mumphaririza, hajya ni muri sud, ni muri sud hari. Nimba Imana yambwiye ngo ngende muri sud, ndashobora gusanga style de vie yanje, imibereho yanje, ya masaha 28 yanje yo yari kantwara muri nord. Rero naho nosenga ngo Mana nduwo muri sud, uzonshikana mu Rumonge, uzonkoresha ibihambaye mu Rumonge, abakuraba barabona yuko uri kugenda ibubanza canke mu Cibitoki, uravyumva. Rero naho uri kurasenga cane wasaze, amasengesho yawe ari kavuguruzwa n'ingene ubayeho. Iki nico kiriko kirica abantu benshi bakijijwe n'abahizi mu masengesho, ariko sabahizi mu mibereho. Kandi Imana ntiyaduhamagare kuba abahizi gusa mu gusenga, ariko Imana igomba yuko uko dusenga aba ariko tubaho. Amasengesho yacu ntagomba guhinyuzwa n'imibereho yacu, ariko ingene mbayeho bigomba kwikonforma n'ingene ndiko ndasenga. Ivyo nivyo bizompa ububasha bwo gushika muri sud, kuko muri 24 heures zanje ndiko ndabiba, ndiko ndongerereza ko agapa gato, aka action gato, inyifato nto iza kuntwara muri sud. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Nico gituma kenshi bidushikira tukagiriza Satani. Tuvuga ngo Satani arangwanya, Satani ntashaka ko nshika. Ego Satani ntashaka ko dushika ku vy'Imana yaduhamagariye, Satani ntashaka ko dushika kuri ivyo bintu byose, ariko kenshi Satani turamurengera karimbi kandi turamuha amasifa menshi. Nico gituma mu ishengero ry'uno munsi Shetani aravugwa cyane, Satani aravugwa cyane. Ugiye ugasoma Actes des Apôtres uzobona bavuga Satani gakenshi, ariko uno munsi ari mu kanwa kacu kuko tumugira urwitwazo rw'ibitariko biragenda neza, kuko tudashaka kwisuzuma ngo turabe ingene mu nyifato zacu, mu mibereho yacu, ingene turiko turamuha akaryo ko gusambura ubuzima bwacu. Rero tumugabanye ariko tumugwanye. Bwana sifiwe sana. Uburyo bwo kumugwanya ni devoir à domicile tugomba gukorera ku bijanye n'imibereho yacu ya misi yose. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Yesu ashimwe. Amen. Rero nevoriwa umuntu wese muri twe garafise ivyo amenyereye. Bimwe ni vyiza, ibindi ni bibi. Bimwe mu bigize ama habitude yawe ni vyiza, ariko ibindi mu bigize ama habitude yawe ni bibi. Siko? Rero nagerageje kugira kariste k'ibintu bimwe bimwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndashaka kubigusomera, sivyo? Kugira ngo turabe ivyo bintu bitubuza gushika ku ndoto zikomeye. Uravyumva? Iyo nyifato izogenda idutwara kure y'ivyo turiko turasengera, kure y'Imana yatubariye, kuko ari inyifato mbi mu buzima bwacu. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. 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 Nico gituma rero twese tugomba kubera amaso inyifato yacu tukamenya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni bande muri mwebwe biteguye kuvuga ati ibidakwiriye ndagomba kubivana mu buzima bwanje? Iyi suje ndemera yuko ni point ndashaka gutusha ku bintu biri pratique biza kudufasha, kuko kenshi hari ibintu tuvuga umuntu niyumve ico bisobanura mu mibereho ya misi yose. Rero ukwizera kwande n'icizere cyane cyangwa ico niteze ku buzima bwawe
butangura ku experimenta ukunesha kudasanzwe mu buzima bwawe kubera uhereye mu gukosora ingene ubayeho umunsi wawe. Kandi bishobotse guhera ejo lendi hagira igitangura gukoreka, aho uyu munsi uza gutaha ugasubira ugasuzuma habitude zawe, akamenyero kawe, ibyo umenyereye, ukavuga uti nimba mpfira muri 24 heures, nimba amasaha 28 ari yambuza gushika ku bikomeye Imana impamagarira, reka nsabisuzume, reka ndabirabe, haleluya, kugira ngo bigire gute bive mu buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Kubera ibi ubayemwo, environnement yawe, ingene mu nzi wanyu mumeze, inyifato yo mu nzi wanyu, environnement yacu ndayite nico gitereko c'imigenzo canke c'akamenyero kacu. Aho mbaye imibereho yanje ya misi yose nico gitereko, niho akamenyero gafatira mu buzima bwanje. Mwakuze bababwira ingene mwicara, bakuze bababwira ingene mufungura ku meza, mwakuze bababwira ingene muvugisha abashitsi, mwakuze bababwira ingene mufata umuntu akuze, mwakuze babigisha ingene umuntu akuze mu bisa mu ntebe canke mukagira gute, bakuze bababwira ibi nibi. Uko dusa, uko abarundi dusa, akamenyera abarundi dufise, ugomba kumenya abarundi abaribo, ugomba kubarabira muri education yabo muri ya 24 heures y'imisi yose. Nico gituma tutameze nk'aba Nigeria, bavyumva? Nico gituma tutameze nk'abataliyano, nico gituma abantu tudasa. Ihanga ryose ririsa, ariko igituma ihanga rishobora kugira ivyo rihurijeko, umuntu akatudefinisa muri globalite, kandi tutakuriye mu mazu amwe, nuko mu ndero twagiye duhabwa twese nk'abarundi aho tuva tukagera, hari ibintu byinshi bisa. Nico gituma niyo mugiye kugira mariage, abantu kenshi bafise tendance yo kurongora mu biwabo. Mwari mubizi gituma? Mwari mubizi gituma kenshi murongora abiwanyu, abo muri nationalité zanyu, canke abo mwegeranye, nuko kenshi ubu uri kura poursuivre ca kindi umuntu mufise akamenyero canke ivyo musangiye ahaniniya. Nico gituma warabonye abazungu benshi ariko n'agatima ntigakubita, ntiwoja no kumubwira ngo je t'aime. Uravyumva? Kuko uratinya imico yiwe. N'uri buraya aza kurongora muri Afrika kandi agashaka kurongora uwiwabo kuko yumva yuko hariho amaressemblance menshi. Ivyo ahaniniya umuntu aba ariko arakurikirana igisa nk'uko ari. Ntuvyimvira ko cane, ndakubaje ngo mbega urafise amacakubiri ntushobora kurongora umuzungu, wombwira ngo ntayo mfise, kandi ndabizi ko atayufise, ariko muri wewe uwo mudahuje uramuhopusa kubera iki? Nturinda kuba umwanka, nturinda kuba uri mubi, ariko nuko hari ibintu bidahuje. Ukuranyuma rero turico turi kubera ibintu byinshi twahuye navyo tutazi gituma twabaye uko, ariko dusanga hari ibintu dukora ariko tutarinze kuvyimvira ko, ariko byacitse automatique muri twebwe kuko twabibayemo igihe kirekire. Abantu b'Imana bavuga ngo amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Haleluya. Amen. Okay. Rero muri utwo tumenyero, muri uko kuntu tumeze, uravyumva? Hari ibibazo tugomba kwibaza bimwe bimwe, sivyo? Ngenda bafashe nsome ibintu bike hano hantu, siko? Uko jewe meze ngomba kwibaza, iyo ndiko ndisuzuma ngomba kwibaza, mbega je ndi umuntu ndi negative, uravyumva? Ndi umuntu igihe cyose abona ko ibintu bitazogenda neza. Hariho abantu usanga mu buzima bwabo bari negative, uravyumva? Abona ko bidashoboka, ikintu cyose abona ko kidashoboka. Umubwiye ngo dukora ibintu ukamushira mu nama, abona ko bidashoboka. Umubwiye ishuri yo kwiga, abona ko atavyo yoshobora. Ikintu cyose abona ko kidashoboka. Ugomba kwisuzuma ukaraba, mbega jewe no wandi umuntu ibintu byose abona ko bidashoboka. Bene abo bantu babaho, kandi mu buzima bwawe nimba hari ivyo Imana ndikira kujanamwo bigusaba ukwizera. Igihe uri umugabo canke uri umugore, gihe cyose ibintu byose ubona ko bidashoboka, ibintu byose ubona ko bidashikwa ko, ibintu byose ubona ko bigoye, birashoboka yuko utazoshika muri sud, kuko gushika muri sud ni isezerano wahawe n'Imana, kandi abashika muri sud bashikayo kubwo kwizera iyavuze, badahagaze ku gushobora kwabo, ariko bahagaze ku kwizera iyavuze. Igihe cyose uri umuntu ameze nk'uko, uzokwamunyinyurana n'icimviro c'Imana, kuko uzokwamufise tendance yo kuvuga ngo ntibishoboka. Rero ni kibazo ugomba kwibaza,
est-ce que je ndi umuntu igihe cyose ari negative? Ikindi kibazo ugomba kwibaza, mbega je mu buzima bwanje noba ndi umuntu atihangana? Hariho abantu usanga mu buzima bwabo by'ukuri ntibihangana. Uhagaze na gatoya inyuma yiwe ukubise na frein ugapepera umuntu canke feu vert ikavamwo utaranayibona, uzamumvise ibikrax inyuma, uravyumva? Kuko nta supporta, ntagira kwihangana na gato. Kandi uzurabe neza, hari igihe ushobora gukubita urwo rukraxoro kamena amatwi, ariko urenganye ugasanga ni pasteur wawe, excuse pasteur. Uravyumva? Reka kwifata umesha kemesha, uravyumva? Uri impatient cyangwa uri impatient. Hari abantu muri mwebwe igihe cyose mu buzima bamushaka kuba uwa mbere. Abantu benshi ntuzi gutonda ku murongo. Iyo ushitse kwa muganga ugasanga umurongo ni muremure, urondera ingene wigiturire muganga kugira ucike uwa mbere. Nturespecta n'abantu usanze ku murongo, uravyumva? Uraza ukarengana, utangura gutisha, ukagenda umanipira umwe wese ngo yongo wompebera ngo bampaye mwanya muto ku kazi, wompera gato nkaje imbere yawe, ukamurengana, ukarindira kandi ukabona nakana ko kukagasuguma kuko nturinda no kugasaba, ukagenda ugasanga ugenda negosia, ugasanga wabize iyashu ugomba kuba uwa mbere kandi washitse ku murongo wa 200, ariko kuko muri wewe patience ni ikintu utagira. Kandi iyo nyifato tubonera mu tuntu two mu buzima bwawe irashobora kuzokwicira, kuko umuntu ajana n'Imana agomba kuba ari umuntu yihangana. Rero hari igihe usanga mu nyifato zacu canke mu kamenyero kacu kurindira, gufata umwanya, kurindiriza ikintu bitatubamwo, ariko ugasanga ivyo bintu twamaze kubifata nk'ibisanzwe. Ibintu byose urazi ngene ubicenga kugira ngo justifie ya impatience yawe. Hakuza imbere y'Imana uvuga ngo Mana treta iyi nyifato yanje kuko ngomba kwiga kuba patient, kuko ugukurikira agomba kwiga kuba umuntu yihangana. Ugenda udubura ibintu byose, ugenda uhendura abantu bose, ugenda umanipira ibintu byose. À la fin de la journée uza gusanga wononye ibintu byinshi naho washitse kuco ushaka, ariko ugomba gusuzuma umutima wawe ukavuga uti mbega est-ce que jewe mu buzima bwanje no bandi umuntu akeneye gukogwa n'Imana kukijanye no kuba umuntu atihangana, atazi kurindira? Abatihangana muvuge ngo amen. Kuko be nivyo ni ibintu tujustifia tukabifata nk'ibisanzwe, ariko biratwicira, biratwononera. Rero iki cigwa kigomba kukuzana ahantu uraba akamenyero kawe canke habitude zawe, ukavuga uti mbega nibiki muri habitude ziwanje ngomba gukuramo nkabihamplasa kuko bitanyubaka kandi bitamfasha, ariko bidakenewe kuko atari ivyamwa vyampwemu w'Imana. Kuko ahandi iyo udagarutse ngo wisuzume uzogira tendance yo kwama wumva umenga je nukomeze, uyu munsi ntitugomba kuvuga ngo je nukomeze, ego nikomeze, ariko kandi mbega wokwemerera Imana igakora ku buzima bwawe. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuko nimba abandi bose ubacenga ukadubura imiduga, uravyumva? Hari n'abantu urabona depasa akadepasa imiduga nk'itanu munsi ya Bugarama, ukavuga ati uyu muntu vraiment quelque part ntavyexageye, afise ikintu c'ubujuju. Udubura imiduga itanu mu ikorosi utazuza gusanga imbere na vitesse na allure ari karazamo gute? We ntubona ko impatience yawe igira sacrifice famille yawe yose wapakiye mu muduga barundanye nk'indagara? Ariko gusa kuko ata patience ufise, atakwihangana ufise, ugomba kuvuduka. Hari n'igihe utudubura tukagusanga imbere, ipine ryatobotse canke abandi bakuzibi, wari kuja he? Wari kufatira ikamarisika ngana gutyo. Ivyo bintu bene ivyo utabikize bizokunanira no kwihanganira abana bawe, kwihanganira umugore wawe canke umugabo wawe. Nutihanganira abana bawe uzosanga abana bawe uri kurabakomeretsa kandi uri kurabica, kuko abana biradusaba ko tubihanganira mu bintu bimwe bimwe, mu byo tubereka canke mu byo tubahanura batariko barashobora buno nyene. Bizogusaba yuko wihanganira abakozi bawe, kuko ahandi uzokwama wirukana abakozi wangaje abashasha, ariko kuko utazi kwihangana abo wirukana ubirukana warabahaye amaformation muri Algerie, warabahaye amaformation muri Afrique du Sud, waramaze gushira inguvu mu buzima bwabo, warabarihiye amatikura bigisha, amaze imyaka 3 umwiyemvesisamwo, uramwirukanye kuko bikunaniye kumwihanganira, haje mushasha ushuye kumushira kwiki. Nukuvuga ngo uko kutihangana kwawe kugutera igihe cyose gutakaza, kuko juste utihangana, kandi ugasanga bira affecta na resultat muri entreprise yawe kuko utagira kwihangana. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ikindi nacone, mbega ndi umuntu adakunda impinduka.
hariho abantu usanga mu buzima bwabo badakunda impinduka. Iyo haje impinduka cyangwa icyo twita changement, usanga mu buzima bwabo icyo kintu agerageza atacemera, kuko wamushaka yuko ibintu uko byakoze ubwa mbere na mbere aba ariko biguma imyaka. Ugasanga rero igihe haje impinduka biragoye. Igihe Imana yaza kuvugana na Eliya, yaza mu mituragaro n'ugwamo n'imvura nyinshi n'abinyamugigima. Igihe cyose Eliya yumva ibinyamugigima cyangwa kumva ibihuhusi byinshi, yamenya ko Imana ije kuvugana n'ubuzima bwiwe. Ariko umunsi umwe yahunze Yezebeli, Imana iramuhindurira. Muri izo nduru zose Imana ntiyaza, ariko ngo hamaze kuba agacerere Imana iraza. Igihe Eliya yari yiteze kubona Imana no kumva Imana mu gwamo no mu muriro, arayibura, ariko Imana iza mu gacerere. Iyo Imana mbega iguhinduriye uburyo bwayo bwo gukora, iyo Imana iguhinduriye inzira yawe ikoresha kugira ngo igendere ubuzima bwawe, iyo Imana itaje gukora mu buzima bwawe nk'uko imaze imyaka 3 ikora, ko inzira zayo ari igihumbi, mbega ugeza he ku resista changement Imana izanye? Iyo Eliya yanka gusohoka kumviriza Imana mu gacerere, kuko amenyereye ko ivugira mu gwamo, yaba adiminiwe inzira z'Imana n'ubukuru bw'Imana muri style imwe yo gukora. Ariko Imana iramuhindurira, kuko Imana tudashobora kuyimetriza. Inzira yaciyemo mu kuguhezagira ejo sizocamo hirya y'ejo. Aho yagusanze hirya y'ejo ku musozi sizogusanga ejo, ishobora gusanga mu biyaya. Imana ntiyamikora kwa kundi, ntiyamikoresha wa mukozi w'Imana, ntiyamikoresha ca gikoresho, ntiyamikorera hahandi igihe cyose. Abantu b'Imana tugomba kuba turi abantu bari disponible, badispose kwakira changement igihe Imana izanye changement mu buzima bwacu. Abantu benshi Imana izanye impinduka, ico kintu kiramunanira kwinjiramo. Bwana asifiwe sana. Amen. Twari dufise umupastori vema ari speciale yaritavye Imana yitwa David Ndaruhutse. Niwe mupastori wa mbere muri kino gihugu cy'u Burundi yazanye muri eglise ama instrument y'umuziki. Mu myaka yacu dukizwa mu myaka 90 niho batterie zari zicinjira mu eglise. Ama eglise yarafise za ngoma sinzi naho bazikorera, wasanga bakubita bahonda, ku buryo twese no mukuza gusenga twarabaye impressionné no kubona abantu bavuza umuziki live, bakubita ingoma, bavuza solo. Ndibuka abasoliste bico gihe baricara hasi bakaryama, amabone ntabigira, ari mu mpwemu, bakaryama akavuza ibintu. Byari rya mbere, si kenshi muri Bujumbura twabona umuziki uvugijwe mu buryo buri live. Ico gihe ama eglise yandi yari ahari ico gihe batwita ngo bamwe baranarengana aho twasengera muri Vivante bakavuga ngo ni ingoro ya Satani, kuko kumva abantu baririmba hakaba umuziki byumvikana ko biri diabolique. Ariko kandi iyo movement niyo changement yaraje, ariko kandi uyu munsi mwe murabimenyere kuko mwabivukiyemwe mubikuriramo. Ariko hari igihe byari ko biraza bidodora ku miryango y'amashengero, byari bigoye ku muntu rero yatemera impinduka, ibintu nk'ivyo arabipinga no kwimuka canke akaja handi. Ariko kandi mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwawe bw'urugo, by'ubuzima bwawe bw'ubusore, ukava mu busore ukaja mu bundi buzima, canke bwo kwimuka ukava mu gihugu kimwe ukaja mu kindi, hari igihe mu buzima habaho impinduka. Rero abantu b'impuhemu bagomba kuba ari abantu bafise umutima witeguriye kwakira changement iyo ariyo yose Imana izanye mu buzima bwabo. Umunsi umwe umupastori yaratureka akaduha umwidegemvye, twe twari abajene dukunda kuvuga ubutumwa kandi dukunda Imana, ariko twaba dufise ivyiyumviro nyene nk'ivy'abajene. Umunsi umwe tuzana ingoma, turagenda mu Gishora, ndibuka ko ari mbere nari ngiye mu Gishora Igitega, tugenda kugira komande y'ingoma, tugenda turakoresha ingoma, tuzisiga amabara, sinibuka n'amabara twashizeko, ntiyari drapo y'u Burundi ariko siza amabara twashizeko. Tuzana ingoma, umunsi umwe dimanche turanaforma bazivuza ko twari dufise abakirijwe bahora arabatimbo. Umunsi umwe dimanche muri culte tutana mwavertishije, tuzana ingoma kuri eglise. Ashitse yategezwa kuvuga ubutumwa kumutakura mu yindi eglise, ashitse muri parking azabona abantu bambaye kujya abavuzi b'ingoma bambaye, arahagarika imodoka. Twe twarabana muri Rohero aho twahora tuba, twarazana na yaraduha lift, aca arahagarika imodoka, arambaza ngo bijya nibiki. Ndavuga ngo ni ingoma twakoresheje. Ingoma none zigiye gukora iki? Bagira bazishire ku mutwe, baze kwa kundi baza bavuza, binjire muri culte.
twatu tuzizanye muri eglise, aca arakubita kuri volant y'imodoka ngo pa, arazunza umutwe. Ndavuga nti karabaye turahwereye. Nande nkabona abatamborinere hajya bafise amasura yo gutwenga, bamwe bashaka kuza kumuramutsa ngo mbenga abandi barava mu modoka, biranka ko mva mu modoka, uravyumva ko nije narongora urwaruka, uravyumva ndumva nti ibara ngaha riraguye, uravyumva yazibonye yakasa ariko araba muri retroviseur, araryama kuri volant, araryama ku mwanya muniniya, nande ndazindika, ndagira ibiki byose, aravuga nti karabaye ibara riraguye. Aca arambwira ngo va mu modoka, ndavamo, ndugara umuryango, aca aragenda, bica biraba. Pour la première fois ingoma ziba zirinjiye mu rushengero. Uyu munsi murabona hari ingoma zivuzwa mu mashengero, ariko kandi n'umugabo yari afise flexibilité ku kintu muhemu yari ariko arakora, ku buryo naho muhemu yari aza agashoka culture yiwe, urabona yuko ikintu nimba ari ic'Imana arakireka kikaba. Rero uwo ni umwe mu karorero k'abantu umuntu ashobora kwigira kakabona ingene umuntu w'impema agomba kuba flexible, ingene mu minota 2 ashobora kureka ikintu kikaba kuko agerageje kumviriza, akibaza mbega ndakigwanya kubera iki, kuko ntakimenyereye cyangwa ko atari ic'Imana. None ico ntamenyereye si ic'Imana, uravyumva? Ndashaka kuvuga rero ngo umuntu w'Imana cyangwa umuntu w'impwemu agomba kuba ari umuntu ataresista kuri change. Nico gituma abantu b'Imana ntituri abantu bagendera muri reaction. Hari igihe tubona ikintu gishasha ukabona abantu baje kuvuga ngo pasteur, pasteur, reka navuga ikintu kimwe, ico utumva ntugisimbire ko, kuko hari igihe mu kukigwanya wikora ku byo umenyereye ukagwanya umuvinyu mushasha cyangwa uruzi rushasha kwa mpemu yera. Nico gituma umuntu w'Imana agomba kwitonda mu kwiyataka ku kintu cyose abonye, kuko Imana hari igihe izana saison nshasha cyangwa ikazana igihe gishasha mu buzima bwacu, kandi kikaba gikenewe kandi kikaba gikwiriye. Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Wowe reka kuvugira amen muri microphone. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mbega uri umuntu aresista changement, uri umuntu agwanya impinduka iyije mu buzima bwawe. Uravyumva? Uri umuntu iyo haje ikintu gishasha, iyo ugize gute wumva ushaka kugipinga. Nico hari igihe usanga utazi igituma umeze uko, ariko igihe cyose haje ikintu gishasha wa muri position yo gupinga, ku buryo uramaze gutsitara kenshi, kuko bimwe birakoreka naho utabishatse, kandi uramaze gutsitaza abandi benshi, kuko muri autorité Imana yaguhaye nk'urongoye umuryango, nk'urongoye entreprise, igihe uresista kuri iyo changement, hari igihe wayigwanije ariko byari bikenewe, ugatsitaza benshi kandi ugahombesha byinshi, kuko udafise flexibilité yo mu buryo bw'impwemu. Sindagucira urubanza, ariko ndagomba ngo wisuzume ni igiki kigutera igihe cyose iyo hazi ikirimviro gishasha kwa muri uwa mbere mu kuvuga ngo no, upakest, no, nta no. Tekana, uvuga uti Imana singomba gukorera mu byo menyereye, mbega wowe ushaka iki Imana yanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ikindi naco kenshi usanga kiba mu kuntu tumeze tutabizi. Wowe uri umuntu iminsi yose udareka ngo umuntu aheze icyo ariko arakubwira wamushaka kuja muri conclusion umwanya wose. Umuntu atanga kubwira konta histoire ngo hamba ngo nca ndagenda ngo gudukase haji Bugarama, uravyumva nawe ugacumaza ngo none ngo yarapfuye, ngo none ngo yarash murindira reka aravuga, reka kumwihutisha kuja muri conclusion, kuko ntukunda kureka ngo umuntu afate inzira yiwe ndende yo kukubwira ibyo ashaka kubarira, igihe cyose uzuka mukupa ugashaka yuko ashika kucu ushaka, ugasanga rimwe na rimwe urica ikiganiro cawe, uronona, kuko umuntu wese arafise ukuntu atanga inkuru ziwe. Hari igihe usanga turi abantu igihe cyose dushaka none hace hava mwiki, none yungutsa ngahe, reka banza kubwira ingene yahomvye, araza guhereza histoire akubwira ingene nkuko umenga ntushaka ko bandanya kuvuga. Hariho abantu usanga dufise ingeso yo gukupira abandi mu ijambo, kandi ibyo ugasanga birababaza kandi biratwicira, kuko tutazi guhora ngo abandi bavuge. Mbega wowe uri umuntu igihe cyose ari wowe ushaka gufata ijambo, ntuzi kumviriza abandi bariko baravuga,
niyo bavuze umunota umwe wowe uca uvuga 10. Iyo uri mu bantu uvuga wenyine nta wundi avuga, ariko kandi ugasanga rimwe na rimwe ntuzi icyo abandi biyumvira kuko uravuga cyane, ariko kandi rimwe ugasanga birakwicira kuko birakeneye ko wumva ikiri mu bandi n'icyo bafise kugira ngo umenye uko ubafasha cyangwa umenye ubutunzi buri mu buzima bwabo. Ivyo urabikora utabizi, ariko ugasanga uramonopoliza ijambo, ntuzi kureka ngo abandi baheze kuko ushaka kuvuga. Nimba wiyumvise uvuge ngo amen. Ikindi nacone biba mu buzima bwacu tundi tuntu tumwe tumwe. Hariho abantu mu buzima bwabo usanga igihe cyose bamba bafise ico bibaza ku bandi kitari ciza, ico no kwita ama préjugés. Cyo jya muntu senda mwiyumvamo, cyo jya muntu singundi ngena meze. Ugasanga umuntu arakubihiye, ntumuzi, ntaco mwapfuye, ntimuraganira, ariko wamufise ingene ubona abantu n'ingene ubikeka. Kera tugikizwa twahora twihana icaha cikekwa. Sinzi aho kiri muri Bibiliya, ariko abubu mbona batacihana. Twaraza kuvuga ngo Mana ngo mbabarire icaha cikekwa. Twaba dushaka kuvuga igihe wibajije umuntu nabi, ukamwikeka ko yashatse kuvuga kijya, ko yashatse gukora kijya atari cyo, ugasanga tuko turihana icaha cikekwe, tukavuga Mana mbabarire icaha cikekwa. Uravyumva? Hari abantu rero usanga mu buzima bwabo babayeho bikeka. Birashoboka ko utabizi warakomerekejwe n'abantu, ariko igihe cyose umuntu agutwengeye, igihe umuntu akuramukije, igihe umuntu akubwiye ijambo ryiza, uca wikeka ko hari ikintu agira kwibe, canke agira gusope, canke agira gusabe. Igihe cyose ubayeho usipsona. Bibiliya iravuga ngo urukundo ntigwikeka ikibi. L'amour ne soupçonne point le mal. Ntuguma ubona ikibi mu bantu, ntuguma witeze ko hari ikibi kigira kive. Ubonye umuntu akwitwararitse, ubonye umuntu aguhaye affection, cyo wibaza mbega ikintu agira nkorere n'igiki. Mbega ugasanga ubayeho mu buzima bwo kwinuba ku buryo nta migenderere n'imugirana n'abantu ngo ishike, kuko ubayeho ufise iryo kekwe mu buzima bwawe rikubuza kunywana n'abandi, rikubuza kwiyentegra mu bandi. Wako batangiye kunyegereza ngo bashaka amarera yanje. Mbwira umuntu micane ati tekana muntu w'Imana. Ibyo ari byo byose ntawe yagukuramo ku nguvu, arafe ni wowe uza kuyatanga, sivyo? Ariko yacu soupçonne igihe cyose. Uravyumva agomba kuba umuntu akize mu mutima, kuko ivyo bintu biri mu bintu ukumeze, ariko kandi uko bikugumamo kandi bikarushiriza gukomera muri wewe, niko bigenda bikwicira umubano wawe n'abandi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Hariho abandi bantu usanga babayeho mu buzima bwabo ukuntu bameze barakunda control. Vuga uti control. Akunda ibintu byose kumenya uko bimeze. Arakunda ibintu byose kubikontrola. Rimwe na rimwe bene ivyo bintu ndiko navuga si bibi ijana ku ijana, ariko ikintu cyose iyo kiri mu rugezo rurenze igipimo birashobora kuba bibi. Hari abantu b'abagabo canke abagore usanga afise control, kandi ukose ugomba kugira gucyanya. Uricaye muri salon, uri umugabo, umuntu ararenganye, ugiye he mu gikoni? Uyakora iki mu gikoni? Uri kuraraba amakuru yateba mu gikoni, ngo none ngo wagira mu gikoni ngo nturaheza kunywa amazi. Ugasanga inzu yawe abana bararusha, umugore ararushe, kuko akantu kose karengana n'isazi wayibonye ngo hera bakijya gitangurirwa, ngo hera amaraso agacahagarara. Ikintu cyose ugomba kukimetriza, uvuye he, uza kugenda he, tuvuye gusenga tuza kuja he, ku buryo niyo ushitse ukicarana n'abandi kwa Gerard ugomba no gukontrola ibyo baza gufungura. Bakiza gufata komande ucuvuga ngo bose baha ururimi. Come on. Jewe ururimi ntabwo nkunda, ndindira nsome. Ariko telma urakunda gukontrola ku buryo abakwegere bose barabuza aho bahemera, kubera wewe ntubareka ngo baheme, ntubareka ngo babemwo, kubera ibintu byose bamaze kubipanga. Aho rero niho hantu usanga abantu b'abagabo baza mu madosiye yo mu gikoni, ukaza kubwira Ezekiel ingene yatetse nabi, ukamubwira ingene yazigije, umugore akumva arabaye jene, kuko umugore ukuntu bamureze w'ikirundi bamubwiye ko umugabo ataja mu gikoni. Monsieur, oh come on, urabyumva, ntujayo, ntuza guharira na Ezekiel bibwire mama ko Ezekiel yazigije, ko inyama atazihisha cane. Nimba ufise ikibazo c'inyama, bivugane na madamu akontrole iyo probleme yawe y'inyama, ayimetrize wenyene. Ariko madamu nasuporta ko ba Ezekiel bose bamenya yuko wewe ufise attitude mbi ku nyama. Uravyumva? Rero naho ufise iyo control iri
ukontorora akarere kose, iga kuguma mu kibanza cawe, ureka abandi nabo babe mu kibanza cabo, ariko ugomba kumenya yuko controle y'umurengera aho bibaza ko ufise telekomande yo gufyonda ibintu byose ngene bigenda, hari ahantu uza gushika ugasanga ntibishoboka kuko aho hari uwundi mukoresha niwe boss, mukagongana kuko nawe ushaka kumukontrola. Hama kandi par politesse uraza ukavuga ati mbega gashefu, erega uno munsi wewe ntiwaravye ko ntuzenya yaje. Shefu akakwibutsa, hewe jewe ndi shefu. Be nabo bantu bararuhisha kuko araza akakwinjiramwo akaja no mu kibanza cawe, hama ukamubona ingene mu mayira ariko arazunguruka agomba kuko-influencer, ariko wowe fete ashaka kusa nk'uko ashaka, ugasubira ukamusubiza mu kibanza ukavuga ati I am the boss. Amina. Amen. Yesu ashimwe cyane. Barizo mu micane turakunda gukontrola. Uravyumva? Urondera iki? Uvuye hehe? Babona umuntu ararenganye mu rugo, ninde aje kuraba umukozi, ninde uciye usohoka hanze uje kuraba n'abakozi b'abagenzi b'umukozi, uje kwaza ngo wowe rinde, avuga ati je nitwa Jean Marie, ukora he? Nkora kwa Apollinaire. None uje hari ibintu ni kubayeho, sinzi igituma umeze uko, nturinda kuvyimvira, nturinda kuvyuka mu gatondo wadesize ivyo uza gukontrola, ariko spontanément ni kuri. Ariko uko kuntu umeze utagiye urisuzuma, usanga urica ibintu bimwe bimwe kuko uri mwinshi cane. Ndagusavye ngo ugabanuke ube muto kugira ngo abandi bashobore kuexista, kuko utari wenyene kuri buno butaka. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Mbe ndababaza ibintu ndiko ndavuga n'ivyaha byose. Si ivyaha. Ariko si ivyaha gusa bitwononera bitubuza aho tuja. Ariko hariho n'ibintu biri mu mabitude yacu bishobora kutwononera kandi tutita ivyaha. Kenshi kuko Bibiliya itavyandika nk'ivyaha, ntitubona ko bitubera intambamyi. Aho nabwiye ngo hari intambamyi mu buzima bwacu zizanwa n'ibititwa ivyaha, ariko bishobora kuva muri habitude zimwe dufise zibi, zavuye ku bintu bimwe bimwe twagiye duhura navyo, canke uko twakuze papa na mama babikora, canke aho warerewe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Hariho abandi bantu usanga mu buzima bwabo imisi yose yamari kuri defensive, imisi yose yamari karirarira, bameze nka vya bihome binini baca bashirako n'amafil barbere hejuru kugira umusuma ntiyinjire, bagaca bashirako n'ibikaya kugira ngo hagire umusuma yinjira. Uwo muntu ni imbwa, uravyumva? Bagaca bashiramo na electricité muri za nsinga. Uwo n'umuntu igihe cose niyo muri mu nama, wewe aguma arondera ikintu kiza kuza kimutumbereye. Iyo ari mu bantu aguma yumva umenga bagomba kumuvugaho. Iyo umuntu akubwiye ngo mbega ngo hareke ngo nshaka kubarira, ndagukeneye, sha arara ataryamye, anshakira iki, andonderera iki, ukaba mu ruhagarara kuravuga uti sha ivyo ari byo byose ndibaza ko ashaka kumbaza kiki, ndibaza ko agomba no kumbaza ca kindi, ariko nitwahura ndamubara ko je nagize gutyo, ndamubwira ko atari jewe, ndamubwira gutyo. Uravyumva? Ugasanga imisi yose mu buzima bwawe uri kuri defensive. Bene uwo muntu araruha mu buzima, kandi bene uwo muntu ico cuka aragitera muri environnement, bigatuma n'abagomba kugukosora canke abagomba kukubwira ikitagendeka barasanta muri atmosphere y'ukuri incorrigible, bigatuma dutinya kukubwira ico tukwibaza ko, kuko umunsi nigeze kuvuga ngo mbega wa munsi ko vyagenze uko, reka ndakubwire, buno nyene ugaca ubloka, ugaca ushavura, ugaca wirabura, ugaca umera nabi, mwitangura ukavuga amajambo 100, nkavuga akajambo kamwe ukavuga 100, nkaca numva uyu muntu biragoye ko nza kumubwira reka ndabireke, kuko telma wama wiraririye wirinda uza kukwataka, biriko biratuma uyu munsi ata muntu umwe ashobora kuza kuvuga mu buzima bwawe, kuko telma amacumu yawe arahagaze, ikarashi yawe irapimye, upima kuza kuvuga ni kirazira kwinjira mu buzima bwawe. None ga muntu w'Imana, ico kintu utagikizeko ntuzokubaka urugo neza,
kuko uwo mubakanye aragomba kuvugana nawe mu buzima bwawe, abavyeyi bawe baragomba kuvugana nawe wewe, abana bawe baragomba kuvugana nawe wewe. Iyo uri umuntu ari kuri defensive igihe cyose wama wumva umenga abantu barakwanka kandi bariko barakugwanya, reka gufata nka attaque correction canke ikintu cyose kije kigutumbereye, ariko vyakirana ubugwaneza naho vyo bibabaza, kuko kuba a force kuba kuri defensive bizotuma ata muntu avuga mu buzima bwawe, kandi uzokwibaza ngo ufise amahoro ko abantu batavuga, ariko uzoba uri kuraja mu mahonero, uriyo yo kuja muri sud, uri kugenda muri nord, kuko n'amajwi agukosora yarabuza haca mu buzima bwawe, kuko ata muntu numwe wemera ko avuga mu buzima bwawe. Abantu b'Imana ngo amen. Liste yanje ntirakwiye, wumva ari sawa, witoye, bona sifesana. Iki nacone, uravyumva? Murazi ko ico kiratuhoho kwakira kritiko wewe mugoye. Iki nacone, hariho abantu iminsi yose bakomereka facilement. Ibi rero natangiye kuvyumva mu gakiza, niho abantu natangiye kumva mu gakiza abantu bavuga terme ngo natsitaye. Hariho abantu usanga iminsi yose batsitaye, bansitaje muri protocole, bansitaje mu basenzi, pastor bansitaje, pastor wa munsi warantsitaje. Hariho abantu baba blessé facilement, hariho abantu bakomereka mu buryo bwiyoroheje. Uri fragile cyane ku buryo twabuza aho tugufatira, umeze nk'umuntu yahiye mu kwaha, ntituronka aho tugufatira kuko gihe cyose wakomeretse. Kandi kuko ukomereka abantu baratinya, abantu baragira gute, ariko kandi iyo ni sinya yo kudakura mu buzima bwawe. Igihe cyose uzokwamukomereka kuko abantu ntibameze kandi ntibama bakora ibyo ushaka, ariko ugomba guhagarara ukambara ibirato, ukambara amagodiyo, ukambara pure militaire, ukayambara ku kirenge cyawe kugira ngo ntiwamutsitare, kuko wa force yo kwamutsitara wamufise byinshi bikubabaza, kuko uri umuntu atagize gute, uri umuntu ari fragile birenze igipimo. Rero ntitugomba kuba turi n'abantu igihe cyose bakomereka facilement. Mu kwisuzuma ngomba kuraba kubera iki iminsi yose nama nababaye, kubera iki aba bama bambabaje, kuko uko bakubabaza niko baheba, uko bakubabaza niko muvana, uko bakubabaza niko wimuka, uko umupastor akubabaza niko uhindura eglise. None uzogarukira hehe mu kugenda uhindura ibintu byose, ariko ntubona yuko hageze ko wisuzuma ukavuga uti mbega niyihe origine, niyihe mpamvu ituma ndi umuntu igihe cyose nama ndiko. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nimba Imana ikira gutwara mu bikomeye, aho uzoba igikoresho cyo guhindura, aho uzoba umuntu ya influencer, ugomba kuba uri umuntu witeguye kubabazwa, kandi ugomba kuba uri n'umuntu yihanganira ibimubabaza. Aho ni Imana igomba yuko ushika, na yahandi uzokwama igihe cyose umerewe fo. Haleluya. Ikindi ukwiye kwibaza, mbega iminsi yose nama mfise ubwoba? Ubwoba, vuga uti ubwoba. Wamufise ubwoba bw'uko inda yawe ikoroka, wamufise ubwoba yuko uzokwicwa n'icishe mama wawe, wamufise ubwoba yuko uzokuhitanwa n'icishe papa wawe, wamufise ubwoba. Ubwoba hari igihe usanga buba mu buzima bwawe, gihe cyose ukama wikanga ikibi. Niyo hapfuye kuba akantu umenetse umutwe, wikanga ropire, wibaza ko ari cancer, wibaza ko ari iki, ufise ubwoba bw'indwara, ufise uruhagarara rwo kugwara, ufise uruhagarara yuko uzohitanwa n'icahitanya abanyu. Ariko kandi yuko kwijambo ry'Imana bivuga ngo ubwoba bukurikirana n'igihano. Ubwoba ni porte d'entrée Satani akorerako. Nico gituma Imana igomba kutubohora ubwoba bwose, tukamenya yuko muri we ariho dutekaniye, kandi yuko adukiza ingwara zacu zose, kandi yuko aduteramiye, kandi yuko yatubohoye imivumo yose yabi wacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwoba ni ikintu gishobora kugucereza kikakwica iyo kiri mu buzima bwawe, kuko hari igihe Imana ikubwira gufata direction, atakiguhumuriza kiboneka kiri muri iyo direction, ariko ugasanga ubwo bwoba, ubwo ruhagarara ukubamwo rurakwicira, kandi ukabuza amahoro abakwegere ko igihe cyose urikanga ikibi. Amen. Amen. Mbega noba ndi wa muntu iminsi yose yevita ikiganiro gikenewe. Urabona yuko hari umuntu muteza kuvugana bijya bintu, n'umugabo wawe n'umugenzi wawe, urabizi ko muteza kuvugana kuri ico kintu. Imana arakwemeje ko mugomba kubiganirako, agiye cyose wa muri kurabihoporta. Nzoyimubwira ejo, nzoyimubwira l'année prochaine, nzoyimubwira ko anniversaire yiwe ko ntihazoba nezerewe. Nzoyimubwira niyagenda tutabonana ko tubona, ugasanga igihe cyose wamusubiza kure ikiganiro ukwiye kugira. Abantu baroporta bari ngaha, Bwana sifiwe sana.
abantu baroporota, abantu bama bavyegeza kure, muvuge ngo amen. Nyishura amen. Wamuvyegeza inyuma, wamugerageza kubishira kure, wama wibaza ko uzobikora ryari, sivyo? Ariko kandi bikakononera kuko utaramubarira akoze ikosa rya kabiri n'irya gatatu. Ugacubona ko wategeza ko wambwiye kuva kare. Siko abantu b'Imana. Kubera iki? Wamusubiza inyuma. Ivyo turakuzi ko ari ukumeze, bigize habitude zawe, niko kamenyero kawe. Amen. Ikindi nacone, igihe cose uri umuntu atazi gufata amadecision. Abantu bose barazi kudafata ingingo. Nta decision ufata. Decision zose wafashe nizita gutera ingorane. Ariko igihe cose wamwumva umenga ntukwiye gufata decision. Uravyumva? Kandi izo ngingo utari kurafata ziriko ziracereza n'abandi bose. Kuko uri umurongozi w'umugwi, uri umurongozi w'igikorwa, uri umurongozi w'abandi, uri umurongozi wa famille. Ariko ntufata amadecision. Kandi abantu iyo badafata amadecision, abandi barabarengera bakazifata mu kibanza cawe. Hagaca hinjira conflict. Kuko utari kurafata ingingo wagomba gufashe, abandi bakakurengera. Uravyumva? Nawe ukagaruka ngo ninde yababwiye kundengera? Oya. Nuko utafashe responsabilité ziwawe. Amen. Murabona abantu b'Imana, kuko turi abana b'Imana, tugomba gutara yuko ubwami bw'Imana burafise ama principe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kandi ubuzima bwacu mukuyabaho bizotuma ubwami bw'Imana bugaragara mu buzima bwacu nk'abana b'Imana. Ivyo rero bintu bimwe bimwe bigomba gusohoka. Mbwira mu micano hari bigomba gusohoka muri wewe guhera uyu munsi. Haleluya. Hari bigomba gusohoka muri wewe guhera uyu munsi. Kuko biragucereza, birakubuza kuja mu vy'Imana yaguhamagariye, birakubuza, birica indoto z'Imana mu buzima bwawe, birica umugambi w'Imana mu buzima bwawe, biragucereza, birakononera, bikononera n'abandi bose kuko hari abantu benshi bazoterera imbere muri wewe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mbega noba ndi umuntu imisi yose yama yacerewe. Imisi yose wacerewe. Imisi yose uracererwa. Kandi imisi yose naho ucererwa, umaze imyaka 20 ndakuzi uracererwa. Umaze imyaka 6 ndakuzi uracererwa. Mu bintu byose uracererwa. Dimanche mu rushengero uracererwa. Muri rendezvous uracererwa. Ugiye kwa muganga uracererwa. Kandi aho hantu hose urucererwa, wamufise igituma wacerewe. Iyo ushitse imbere ya wa wundi uramubwira kandi isore ngo mbega urazi ko kuva bijya ibintu by'amaferuje n'amafevere byaratanguye. Urazi ko hasigaye hari ambuteyaje nyinshi. Ukibagira yuko na feruje zitaraza, wahora ucererwa, kandi umenga ufise izine ikrea. Wamufise aka excuse gashasha kadasa nako wakoresheje ubwa mbere, ariko igihe cose wacerewe, hama hariho n'iyindi minota 5 uza gufata wiyesquiza ingene wacerewe. Ariko nta nari muri isuzuma ngo wibaze ngo mbega kubera iki jewe imisi yose namasanga abandi baririmbye bose bashitse muri repetition. Ako je imisi yose akamari nje namanja mu gutwi k'umurongozi nkamubwira ngo yacu mu muvugo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iyo utari umuntu wisuzuma, ntuzobona ingene ako kamenyero kawe kariko karakwicira kandi kariko karica n'ibindi bintu byinshi. Rero abantu b'Imana, no gucererwa bishobora kuba umugenzo. Ikimenyamenya yuko gucererwa ari umugenzo nuko hari ibintu udacererwa. Ni bande bumva ico mvuga bavuye ngo amen. Bwana sifiwe sana. Ni bande bazi ko hari ibyo badacererwa. Siko? Ariko kandi gucererwa navyo irashobora gucika ingeso, irashobora gucika habitude. Amen. Sivyo? Abandi bantu nshaka kumera nk'urangiriza kuko mfise liste ndende. Mbega umuntu ari paresseux, umuntu w'umunebwe. Umuntu igihe cose, ebana, igihe cose uri umunebwe. Uravyumva? Nta kindi wiziye, uravyumva? Uri ku telefone kawe, uri kurirabira ibintu uri kurazunguruka,
uravyumva uri muri Facebook, nyine ndamuheruka kera twariganye muri secondaire, hama urakritse muri Nadine, yo mbega Nadine yarongowe nande, uciye winjira mu yarongowe nawe, uciye winjira amafoto yiwe, yo Nadine mbega afise abana bangaho, uja kuyindi lien, yo na sister wiwe ntuze nyasha, we umunsi ugahera, iminsi ikagenda, uri ku majiga yawe, nta kindi ukora, uhagurutse ukirukanka ugiye kugura majiga. Uravyumva? Uri umuntu mu buzima bwawe uri umuparesseux, nta kintu ukora, nta uri kuraja, nta mugambi ufise, nta nuwo gukurikira kuko nta hantu uri kuragenda, nta projet ufise, nta uzi indoto zawe, uri umuntu araho ariko aririra umuyaga. Uravyumva? Ubuzima bwawe nta kintu nakimwe uko buraproduisa, uri umunebwe, ariko kandi uri umunebwe ugakunda Yesu, hama ukavuga ngo ab'Imana ikunda. Hari verse twakunda kera cyane ngo ab'Imana ikunda igira gute? Iba bahera mu itiro. Haleluya! Mwene data, Bwana asifiwe sana. Ndatangaye kubona verse mwese muzi. Iyo ni mauvais signe. Okay, ndagomba kwevoriwa. Hari abandi bantu rero bama bariko baratangura ibintu. Hari abantu bama ko baratangura ibintu. Iminsi yose agiratangura ibintu binini cyane. Iyo muko muraganira kandi ibintu agatangura arakomeye, wumva wo mukurikirana ibintu bikomeye cyane. Ariko ibintu byo byose yambashaka kubitangura ari binini, ariko arabikubwira ni binini, ariko bikagenda vyonda akabicira hagati. Nta na rimwe yatanguye ikintu agiheza. Ico wamwumvise agira atangurira ne passe, uyu mwaka afise uwundi mugambi. Wamugarukana ngo mbe bya bindi vyigeze he, ati bijya reka tubireke, ubu hari ikindi gikomeye ndiko ndumva. Ariko kandi n'umushampion mu kwiyumvira ibintu agira atangure, ariko kandi n'umushampion mu konda agatakaza ya migambi yose. Guheza ntibiri mu ngeso ziwe, ariko gutangura biri mu migenzo yiwe. Igihe cyose ntuzi guheza, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo yoyo yatanguye igikorwa muri twebwe izokirangiza. Iyo Imana itanguye igikorwa iragiheza, nta na rimwe itangura projet ntiyiheze. Yarabwiye Adamu na Eva aravuga ngo uruvyaro rw'uyu mugore ruzogukandagira umutwe, ruzoguhonyora. Hazoba ubwansi hagati y'uruvyaro rw'uyu mugore nawe Satani. Uravyumva? Kandi ibi nibi Yesu ku musaraba avuga ngo birarangiye, ico data yavuze ko azokora kirasozerewe. Haheze imyaka ibihumbi byinshi, ariko Imana ntiva mu mugambi wayo. Natwe abana twizeye Imana kandi dufise akaranga k'Imana, dufise DNA ya papa wacu wo mwijuru, dufise ADN ya papa. Nimba papa atangura agaheza, natwe tugomba kuba abagabo n'abagore iyo batanguye ibintu babiheza. Hagarika gucira ibintu hagati, kuko iyo ni défaut de fabrication. Ariko kandi reka Imana ikurestore ka karanga kayo kari muri wewe, kagushoboze yuko ico utanguye uzokirangiza. Iyo uri umuntu yamatangura ibintu atarangiza, umunsi muzomobiliza abantu mu bikomeye kandi ushobora kurangiza, ariko uzoba nka ca gikoko ngo ngize igikufa. Abantu bazova ngo twagukurikiye gatatu udaheza, ubwa kane ntudutesha umwanya. Ubure support atari uko utazoheza, ariko amateka yawe n'ingeso yawe yuko utarangiza yatumye ata muntu umwe acizera ijambo ryawe. Haleluya. Ko byanse ko mpeza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wama uriha utevye. Navuze ko mutandawe, navuze ngo wama uriha utevye. Imisi yose uriha utevye, atari ukubuza amahera, ariko kubera n'ingeso. Niyo yafise wumva udashaka kuriha, kuko umenyereye kuriha babanje kugutelefona cyane kandi bakwiruka inyuma cyane. Byatanguye ari uko utayafise, ariko raba arasesekara, ariko naho wamaze gutunga uracafise ya ngeso yo kuriha utevye kandi konte zawe zuzuye, kuko byaramaze gucika akamenyero kawe. Si kibazo ca cash, ni kibazo ca mind. Bwira umuco ati ntusubiye kuriha utevye. Haleluya. Amen. Uri umuntu asamara, sivyo? Uri umuntu asamara, igihe cyose nturi concentre.
uri umuntu uratangura ukaba uri muri iki ugatwagwa mu bindi vyiyumviro. Uragira gutya uri umuntu igihe cyose usamazwa facilement n'ibintu bikagutera gutakaza objective ziwawe. Ndashaka kumera nk'urangiza uyu munsi mvuga gutya. Ushobora kuba uri umuntu iminsi yose uvuga amajambo akomeretsa. Uri umuntu akomeretsa facilement abandi. Uri umuntu yivuze abandi barakomereka. Wamufise utujambo tumeze nk'ibisu. Uravyumva? Uracumita abandi. Ubivuga atabishaka ntibirira kukuvaho, uri umuhinga mu kuvuga nabi. Iyo bakubwiye ko umuntu yasokoje neza, ucuvuga ngo ariko izuru ryiwe rirahengamye. Uravyumva akeneye nukurishira ku munzani. Uravyumva? Iyo bavuze biri spontane, nurinda kuba uri umwana mubi ariko kandi akantu kose urakavuga. Uravyumva? Urabona bavuye ngo ujya muntu yaraberewe ukacuvuga ngo akumuyaga uzomuhitana musenge ntihazi ibihuhusi. Uravyumva? Igihe cyose uvuga nabi, igihe cyose urakomeretsa, kandi wowe wama witangaza ngo jengo simbona igituma ngo byamubabaje cyane kuko reka nakubwire ushobora kubyita bito ariko si bito nimba bikomeretsa abandi, ariko kandi akantu gato karashobora konona ibintu bikomeye. Reka rero gukengera iyo nyifato, ariko kandi nimba uri umuntu avuga nabi, ndagusengera kuri uyu munsi ngo Imana igukize kuvuga nabi mu izina rya Yesu Kristo. Akarimi karaturira, akarimi karica, akarimi karonona, akarimi karonona n'abana bawe bagakura badafise confiance muri bo, kuko igihe cyose wamye bacumita amajambo. Imana igukize icyo kintu kuko urakibaye mwuko uragize gute. Amen. Bana b'Imana je ntegezwa guheza uyu munsi. Sishobora guheza uyu munsi. Mwashobora kwemera ejo tugasenga. Nibande bemeye ko ejo tuzosenga. Lundi, mardi, mercredi tuze gusenga. Bwana sifiwe sana. Bwira umwicanyi ati ntibiri mu migenzo yawe. Haleluya. Tariki agomba guheza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuko mfise point 9 zivuga ku masolution. Navuze ku bibazo ariko mfise point 9 zivuga ku masolution. Ndashaka kuvuga solution zibiri canke zitatu ncendangiza mu minota 15. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Sinda nabasengera nzosenga hagati mu ndwi siko Imana ntiyagushoboza kuza ngaho kugira ngo turangirize hamwe. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Byose turavyemererwa. Ariko ibitugirira ikimazi si byose. Ariko ibidufitiye akamaro si byose. Byose turavyemererwa. Ariko ivyubaka si byose. Ndashaka musemere muri ijambo mwese musubire muti byose ndavyemerewe. Ariko siko byose bimfitiye akamaro. Subira muti byose ndavyemerewe. Ariko byose ntibinyubaka. Ndarangije mvuga ngo tugomba kumenya ibitwubaka ivyo ari byo. Yesu ashimwe cyane. Umuntu w'Imana agomba gushira priorite ziwe kubimwubaka kugira ngo bya bindi byose bitatwubaka nitwemerera umwansi yuko aza gusambura ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Icambere nshaka kuvuga muri ibi bintu bibiri nshaka kuvuga ncendangiza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuramo ceinture yawe, indege yamaze gushika hasi. Icambere kugira ngo ivyo bishoboke guhinduka mu buzima bwawe ugomba gutangura ubunyene. Bwira umwicanyi uti tangura ubunyene. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Semerera uti tangura ubunyene. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igihe cyose mu buzima bwacu turashobora kubona ikintu kitameze neza kandi tukaba twaramaze kwisuzuma tukabona ibitameze neza. Haleluya. Ariko ntuzotangure kuri bonane, ntuzotangure muri 2018, ariko ndaje kubarira ngo tangura uyu munsi, tangura uyu bunyene, tangura iyi après-midi, tangura kuri uyu mugoroba, tangura muri iyi semaine, tangura tout de suite là. Haleluya. Amen. Imigani 27 ku murongo wa mbere, muhandike gusa 27 ku murongo wa mbere, havuga ngo ntukishimirize umunsi w'ejo kubera utazi ico umunsi ushobora kuvyara. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iminsi yose uzoreka ico kintu kikaguma mu buzima bw'iwawe, ubugihaye akaryo ko gushinga imizi cyane mu buzima bw'iwawe. Uko urengana umunsi udahaguruka iyo ngeso yawe uri kuyiha amahirwe yo kuganza no gutegeka ubuzima bwawe. Reka rero kuvuga ngo nzobikora ejo kubera utazi ejo ico hazovyara. Bwana sifiwe sana. Ariko kandi
tangura ubunyene, tangura uyu munsi, tangura muri aka kanya, tangura kuri ino saha, tangura ubunyene. Hari igihe kenshi uvuga ngo nzobigira, nzobihagurukira, ya pastor irya jambo ryaduhezaga, ariko kandi mu mwaka uza nzobitangura, igihe gikurikira nzobitangura, byari nzogira gute? Ariko kandi ndakubwiye ngo tangura now. Haleluya. Kugira ngo wime amahirwe iyo ngeso kwinjira mu mibereho yawe ya misi yose no gushinga imizi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haguruka dusenge. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga, naho wowe umfatiye ngaha utazoba uri kumwe nanje muri iyi ndwi, lundi, mardi, mercredi, ndashaka kuvuga ngo ntibishoboka kushika kuri bijya bikomeye, ntibishoboka kunesha esheke mu buzima bwawe utemeye ko habitude zawe zihinduka. Muri iyi ndwi no mu masengesho tuzoba turimo mu minsi 40 no mu minsi iri imbere turangiza umwaka, tugiye kwiyataka ku ngeso z'ubuzima bwacu, habitude zacu. Haleluya. Tugiye gusuzuma, naba ari mwebwe mwisuzuma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tuzomedita kubizodutuma dushika aho hantu. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo udahereye kuri iyi point birashobora kukugora kushika ku vy'Imana yahamagariye ubuzima bwawe. Haleluya. Ni bande bibaza yuko hari bigomba guhinduka mu buzima bwabo uyu munsi, avuga ati by'ukuri tugomba guhindura. Haleluya. Amen. Muri routine yanje, muri routine yacu hari bigomba guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ibi nivyo bizotuma bimwe dusengera bishiswa, ibi nivyo bizotuma bya bindi dushaka tubigerako, ibi nivyo bizotuma tudacererwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Dupfa imisi yose, indoto zanje zipfa imisi yose, posibilite yanje yo gushika ku vy'Imana yansezerane ndabitakaza ku munsi ku munsi. Rero nk'umwana w'Imana ngiye guha agaciro umunsi wanje, 24 heures zanje. Bwana asifiwe sana. Ngiye nsubire mu vyimviro byanje, nsuzume umunsi wanje ngenusa, nsuzume ibikorwa byanje by'uyu munsi ngene bisa. Haleluya. Kugira ngo ndabe yuko amasaha yanje atariyo ndiko ndatakariza mu Imana yampamagariye. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Bashaka kuduza ibiganza byawe dusengere hamwe kuri mugoroba, muri kino gitondo plutôt. Haleluya. Turagomba kwataka n'ibiri muri twega tutita ivyaha, ariko Satani yagiye akoreramo mu buzima bwacu. Ntituri ku rugezo gusa ko kubana n'Imana kuri nivo y'ivyaha n'ibitari ivyaha, ariko Imana ikitujana kubana nayo mu rugezo rw'ibikenewe n'ibidakenewe, ivyo twemerewe n'ibikenewe, ivyo twemerewe ariko bitadufitiye akamaro, navyo turagomba ko biba remplacer mu buzima bwacu. Hari ama habitude mashasha tugomba kwiga. Yesu ashimwe cyane. Nimba turiko turagutumira muri 40 jours, hari igihe wama umva umenga hari ibintu tuvugira ngaho kumva wewe ko bitakurabo, uti ya misi yawe bya bindi bama bavuga, bya bintu mama muvuga byo gusenga, nawe wewe birakuraba, biragukoncerna. Ndagomba kugutumira nawe wewe ubishire muri programme yawe, uvuga uti nanje naho maze imyaka 8 muri live center ntaza mu misi y'amasengesho, naho maze imyaka ibyo kwisonzesha numva atani ivyo ndaba mwotani ivyo ndiga, ntariga gusenga bifatanije no kwisonzesha. Ndagomba kwiga ikintu gishasha, singomba kuguma ndi muri bya bindi, ariko ndagomba no kwiga ikintu gishasha hamwe n'Imana. Nimba gifise ico kimariye, nimba ari cijambo ry'Imana, singomba kwihebera, ariko ndagomba kwiga ama habitude mashasha. Haleluya. Usenge muri kino gitoro vuga uti Imana nyigisha ama habitude mashasha, Mana kuraho ama habitude ya kera ashaje mabi, uyankurireho mu buzima bwanje. Ariko kandi ndagomba kwiga ama habitude mashasha, imibereho mishasha, ibindi bintu bishasha. Haleluya. Ibi nivyo bituma abantu b'Imana baba abantu bakuze kandi babanyamugisha kandi bafise ivyama mu buzima bwabo. Bashobora kuvuga ngo Mana ndashaka ivyamwa vyawe, ariko kandi hari gihe iyo mibereho ya misi yose ariyo obstacle ku mafruit Imana igomba kuzana mu buzima bwacu, kuko Imana itaronga ingene yemvesisa mu buzima bwacu.
Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo Mana. Ndagushimira ishengero ryawe, ndagushimira abantu bawe, ndagushimira ijambo ryawe Mana, kuko ari wowe utwigisha Mana. Ijambo ryawe rimeze nk'inkota Mana, riraza rikinjira mu mitima yacu Mana, riraza rikinjira mu mitima yacu rigatandukanya. Ijambo ryawe rifise ububasha, rifise ubukuba bwo gutandukanya Mana. Ijambo ryawe rifise ububasha bwo gukora no guhingura no gukiza imibiri yacu. Ndasenze Mana mu izina ryawe ngera Mana, nsengera abantu bawe Mana. Muri kino gice ca mbere c'iri jambo Mana twize Mana, ndasenze ngo mu izina ryawe Mana, muhemu yera uvugane n'umumo wese Mana. Umuhe kumenya yuko uyu munsi agomba gutangura, umuhe gutahura yuko uyu munsi adagomba guhebera Satani ngo yifatire ubuzima bwiwe. Amenye yuko uyu munsi Mana agomba kukureka ukaba le Seigneur ahantu hose mu buzima bwiwe muri byose. Nico gituma Mana nsenze kugira ngo Mana iyi ndwi tubere indwi y'amadecision, iyi ndwi tubere indwi yo guhinduka mu buryo budasanzwe, iyi ndwi itubere indwi y'amapa adasanzwe, aho umwe wese azogira un pas de géant agenda gukonfronta ibintu mu buzima bwiwe byari binyegejwe, byari binyegeje. Ndasenga Mana ngo uduhe Mana ubushizi bw'amanga, uduhe ubushobozi mu gutanga ijambo ryawe kugira ngo Mana yo mu ijuru rize rikora, rize rihindura. Ndasenge umuntu wese Mana tuzoba turi kumwe muri indwi Mana, kugira ngo ukore ikintu gishasha Mana. Ndakweretse n'ubutazoba hari Mana, uvugane nawe muri ibi bike tuvuze kuri uyu munsi Mana. Ariko Mana atangura uyu munsi, atangura uyu munsi Mana, dutangura uyu munsi Mana, tubihagurukira uyu munsi Mana. Nshoboza kwisuzuma, nshoboza Mana kwisuzuma, nshoboza Mana kwiraba, nshoboza Mana kwihweza imibereho yanje, ndabishire hasi, ndabyihweze, ndabirabe kugira ngo Mana nshobore gukira, nshobore kubohoka Mana, nshobore kwiyambura ibyo imico yampaye, nshobore kwiyambura iby'ibikomere byampaye, nshobore kwiyambura ibyo experience yampaye, nshobore kwiyambura iby'ubuzima bwateye muri jewe ariko bitatewe na wowe Mana, kugira ngo bibe remplacer n'igikorwa cawe mu buzima bwawe. Mana uhezagira umuntu wese muri kino gitondo Mana, kugira Mana ngo ashire umutima kuri ivyo Mana. Mana uduhezagire Mana mu ijuru, mu wese indwi agiye gutangura umugirire neza Mana. Uneshereza abantu bawe muri indwi Mana. Nimba hari n'ubugwayi ari ngaha Mana, ndamusengeye kugira ngo umukize Mana, mukize ingwara iri mu mubiri wiwe, mukize ingwara isinzikaje umubiri wiwe Mana. Ubwoko bwose bw'ingwara ashobora kuba agwaye ari muri kino kibanza Mana, ndavuze ngo umukize mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo umubohore mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze Mana ngo ukuboko kwawe gukiza kugere Mana kuri uyu mwene data ari ngaha agwaye canke agwaje, yaje ngaha afise umutwaro, umugendere Mana. Mana ndahezagiye Mana umuntu wese Mana aho bagiye gutaha Mana, ndahezagiye n'indwi yabo. Ndasenga Mana ngo igihe tuzoba turi kumwe ngaha Mana, ku munsi w'ejo no ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu Mana, urushirize Mana kuduha gushinga imizi muri wowe Mana. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisabye. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Tuzosubira ejo ku mugoroba 17h30. Munyaruke muvuye ku kazi 18h, nzoba ntanguye kwigisha. Imana ibahezagire.